nakupenda tena takupenda hata siku moja sitapunguza mapenzi kwako. Wewe ndo mama wa watoto wangu leo na kesho kutwa paka milele. Sawa sheri, kandi ndakukunda cyane na jewe. Nukuri. Ubuzima bwanje bwose ndakuwaye wewe gusa. Kandi sijui nikwambia aje sheri wangu. Nakupenda. Baba watoto, baba watoto wangu, baba aliokuwa na watoto wangu wote. Kumenya musaza wakajyaga kwavu watwaye icyari ibintu ba wabikoze n'ikindi gihe wijya kuba umuntu mwicani uriko ragenda kwica abantu uze unsumire jewe kubera iki je ndarushe kandi ndarushe nishaka nigende iwacu. Umvise kumbe niko nakula watu unanemelea vizuri navala vizuri kumbe uko naenda kuua damu za watu kule kisha njoo mimi unakia kuniemelea. Ndakukubite nindagize ndakubohere kuri shagiti cyayambwa yanje hajya ndakukuye iwanyu mu kindi gihugu ndakuzana mu Burundi urabayeho neza. Hari umuntu urabona atakumfata, hari umuntu urabona aza kumbwira ngo namuciye umuntu. Bari gushima Imana ko ngenda nkabizana. Umviriza jo namaze gufata ingingo kugenda nzogenda kandi nzokusigira umwana wawe. Umvise jo nzogenda sishaka kandi kuko mugore umwicani nawe uri umwicani sizosubira kandi kwicara kumena amaraso y'abantu. Nyamanza Boston kuba ndaguhamagariye hano hantu ndafise ikintu ngomba kumfasha. Subufasha ni diri. Urumva idiri iyiguhaye iraguha. Ariko ikintu ntakeneye nukuzana ubujajwa mu kazi je ngiye kuguhereza. Urukura ntaho. Missionary narabigitanze ugambere. Hariho umugabo nayihaye. Ariko sinzi ubugugu akoresha, sinzi inyifato ziwe, sinzi uko ameze. Nisanga ahubwo ibintu byose yaramaze kubigira poto. Afata idiri namuhaye ayishiramo uwundi muntu. Urabisigura ngo mvise abakozi babiri. Umva ndangaje akangaje. Kubw'ibyo ngomba uburyo wewe rero winjira kugira ngo ukorane nuriya yahawe mission. Urukura ntaho uwo nahaye mission wewe ntibikenewe ko hari n'ikintu na kimwe mumenya nako ahubwo ugiye gukorana nuwo yahaye mission urondere strategy uburyo bwose bushoboka bwo kuntu ushobora kumwinjira aguhereze buri kintu cyacu cyose gifatanye nibanga. Tuko turatahurana murongo uburyo mushobora kumubomora mu mushire hasi hama gahunda igumemwe mwebwe babiri. Nizere neza ko arakazi kameze neza kandi nikazokugora vyahatari kuko ibi bisaba ubwenge gusa. Iyo diri uko yimpaye ni diri nyabaki ni diri imeze kwanza gute? Nibaza ko bitari ngombwa yuko umenya nahaye nde canke nagizene mugabo kubwo kwizerana. Reka ndabikubwira. Mission nayihaye Robert. Ariko Robert yaciye agenda yihereza ubundi yitwa Byimba. Sasa ikintu nkeneye uronderane na Byimba kugira ngo abari we mushobora kwinjirana neza muri uwo mwobo mushobore kunzanira ico namutumye naco nakantu gatoyi mugabo gafise ubushobozi bwinshi bwo kwica no gukiza na cyane ubuzima bw'umuntu. Ni naco gituma niyumvira neza numara kugikora neza nzoronkamwe nawe akarusho kandi akarusho gahambaye gakomeye. Uzojya uhage ntuzongera gusonza
Okay, ndavyumva. Uwo muhungu bita Vyimba twakoranye amadiri menshi n'ubu ndanamunzi. Iyo diri nizere nkuko yimpaye uzi yuko kazi ndagashoboye. Urumva? Neza na neza idiri yawe imesi ndabikwizeye neza. Okay? Ariko igihembo canje finale ya diri ndagikeneye. Isi ya diri y'imikino iyi ni diri cy'inyuma y'amategeko. Bisigure yuko je ndayirangije amahera ntaboneke. None twakaze sikawe ndagashira mu kuzimu ntacyo bitwaye. Okay? Ikigira kandi umwanya utaratangura akazi ndagomba uburabaye bodyguard w'ubuzima bwanje, umurinzi mu kirundi kimeze neza, kuko je Mr. Robert ntabwo ndamwizeye ijana ku ijana. Boston urashobora kwemera icyo kintu? Yeah. Watandabwire Bugiuza kumenya musaza wakajyaga kwavu watwaye icyari ibintu ba wabikoze n'ikindi gihe wijya kuba makaki imbesiri. Papa, hari ikintu nenda guhamagariye kugira twicare tukiyage. Ndakubaze nk'umuvyeyi wanje. Ujya musinaye nashatse kubikubaza. Urabona kwamburiye umwanya. Utabaye nk'umwanya ngo tuyage. No musi ndatomboye. Urampa umwanya tuyage. Papa je twarabanije na wewe. Nivyo uri papa kandi ntacyo ndakuburana. Kandi nukuri ndanakubaha ndagukunda. Ariko ufise amadidane mu mutima. Eske mama vyagenze gute? Yapfuye gute? Yabayeho gute kugira ngo apfe habaye iki? Papa nicyo kibazo mfise. Kandi ndakwinginze nk'umuvyeyi wanje. Unyumvishe ingene vyagenze. Kuko we niwe wabanye na mama, niwe uzi mama ingene vyagenze, niwe uzi vyose vyiwe. Papa ndagusabye unyugurukire, umbarire nk'umwana wawe w'imfura. Keyo. Nje twarabanye kandi ntacyo ntakoze kugira ngo bashe kuba wogira mu bigero. Ndakeka ko aha mino zatanakimubura. Niwe mugisha wanje mfise aha. Ariko nagenda kubwire ikindi kintu utaruzi kuri nyoko wawe. Nyoko wawe yari umwana mubi cyane. Mubi pe, mubi. Kibondo uracari muto cyane. Sinifuza kuba no kubwira amabi ya nyoko wawe. Kuko usanga umwase utigeze unamubona. Kuko ndiruka ko yapfuye ukiri gatoyi cyane. Menga wari ufise imyaka kereka 3 gutyo. Rero sinokubwira amabi yiwe. Hirya je ndiko ndagutuka nakubwiye ati mama wawe amabi yankoreye. Ntutume nibuka ikibi yankoreye nyoko wawe. Rero cyo kubwira mwana wanje nyoko yarapfuye. Apfa nkuko abandi bapfa. Yarapfuye nkuko abandi bagenda. Nkuko nande cyo uno munsi nopfa ngagenda ugasigarana amatungo yanjye inzu yanje. No papa, ishaka kumenya yapfuye gute, yishwe n'iki kugira ngo apfe habaye iki? Umvise ndakubwira wa mwana, ntuzohore umbaza amabwa y'imyaka yaheze myinshi cyane. Uri kumbaza no kuba uri kuranzurira kabotse. Uri kuratuma ngira ishavu mu mutima wanje mbona amabi yose yankoreye. Hama ikindi kintu niyo nabikubwira ntiyogaruka. Yarapfuye nimba yiwe yaramaze kumera g'ibyatsi. Inyo zaramuriye. Urabyumva? Ahubwo wari ukwiye kugwana n'akazoza kawe, ukagwana n'ubuzima bwawe. Hama ikindi naco nagenda kubwira mwana wanje.
ntuzosubire kumbaza ngo mama yishwe n'iki, kuko uzosanga ubaye nka wa muntu yabonye agahanga karimo karatembagara, aratangara, aratwenga, aragatwenga ka gahanga ngo uri kurantwenga. Wa muntu nawe umbe gahanga wishwe n'iki, ugendura gahanga gusa. Ka gahanga karamwishura ngo nishwe n'ubwo abagabo, ariko wewe uzokwicwa n'akarimi kawe. Ka gahanga karabandanya karatembagara, kamaze gutembagara niho wa mugabo yagenda ahambwira abandi bantu ngo ndabonye agahanga gatembagara. Abantu barashwa abantu. Shaka kumenya mama yishwe n'iki? Nikindi kimwe cyonyine nagusabye. Kuri kuri kuzunguruka mu migani. Shaka kumenya mama yishwe n'iki? Ere kujya nubwo yoba mwabanye nabi ni mama wanje. Abantu barashwa badutse, bamaze gushwa baduka, kagahanga barakabura. Wa mugabo bamurengera ko baramwica. Nawe ribi ryambere ariryo ryanyuma wongera kumbaza urupfu rwa mama wawe, bombafu nyankara gata ukazosubira. Menye neza kuzoburi kurandurira ibinyamutwe mwananje. Nyoko wawe yari umwana mubi, nyoko wawe yankoreye amabi menshi, simbona nshaka no kumwibuka. Niyo mpamvu mwananje ndakubwira ati ntuzongere kubimbarira. Ujye yarapfuye, yaragiye, reka najyagende bigende, ugwanira ku buzima bwawe. Mwananje ndagukunda, simba shaka ko unyibutsa nyoko wawe. Akaba ari nayo mpamvu bivanye n'ibyo yankoreye byatumye ntongera kuzana uwundi mugore. Humva nishikuvuga ko sinari nkiri muto, ndi umugabo mwiza kandi aho hariho hose inyorongora, ariko naragize indahiro kubera igitsina gore byo kankoreye. Kandi bureka kwiriza ujya yaragiye ntuzongera kumubona kandi. Kay kuvye kuri uyu mwana ko yivumbuye bamaze kumenya ukuri. Oya, sinibaza neza ku myaka ihaciye ko yoba yamaze kumenya ibya nyina wiwe. Hamwe umwana wanje yobimenya, ndabona intenderi yoba isheshe umuti, ndabona isose yanje yoba iguye mu bunyegeri. Oya, ariko sindavyibaza kuko ibyo nakoze byose ndazi ko nabikora mu ibanga. Sinibaza neza ko hari n'inyoni yoba yarambonye. Oya, sindavyibaza. Hamwe umukobwa wanje yomenya ukuri kwanje na nyina wiwe, ndabona jewe noba ngowe. Oya, ariko uko biri kose reka ndabirindire. Bemuko ikibazo ufise uragayana sana. Nagomba nakubaza ngo so ari hehe, mugabo nta nubwo naribwigera ndakubona igihe cyose naje ngaha hantu. Ariko nyene ko ndagusanza, reka nkoreshe rino zina ko yoba ariso, peut-être ko ariso. Ari hehe? Hama ntacyo wihenze, cyane papa wanje gusa si hari, yagiye ku kazi mu gatondo, yambwiye ko azahogaruka ku mugoroba. Ndumva ntihenze, ariko kandi niwe warunzanye. Okay, reka nduge kwijambo. Muko, hajya urazi icyatumye nyoko wawe apfa? No, ntacyo nzi. Umva, nje nk'imburi cyangwa nk'ukurokora ubuzima bwawe. Hajya ntubana n'umuntu uya witwa so, ni inyamaswa igendagenda. Bwira, urazi ko mama wanje barapfuye? Wari ubizi ko mama wawe atari umurundikazi?
igihe mama wawe yaza kwa so wawe barakundana cyane, nyuma byagenze uko. Sheri, meze gute? Sheri, kesi usanzwe nzi neza ko ukunda ubwanwa bwanjye, niyo mpamvu iyo minsi yose yonje nga nta kandi kazi ukora. Gusa hari ikintu nkunda kwiyumvira, nkunda kwiyumvira igihe cyose dimanche nzohora nza gutanga amafaranga ndayaha Imana iyo yakunzaniye, kubera ko yampaye umugore mwiza, impa umugore ankunda. Rero ntaganda nakubwire yuko nifuza ko umwana wacu katakana kacu kazokure nako gakundana, maze urukundo nkunda kazi kagwereke umugabo wako. Rero niyo mpamvu jewe hajyanye imbere ku Imana yanakunzaniye ndayishimira cyane. Kandi abantu benshi urabona ngaha mu gihugu cyacu bagomba gutwara abantu nyene bo mu gihugu, ariko jewe narihweje ndavuga ati urubavu rwanje ruri ngaha mu gihugu, urubavu rwanje nuko nzorinda kujabuka inzuzi n'ibiraro, urumva? Ariko nkemera kugenda nkagutora muri kiriya gihugu canyu kugira ngo nanje nzokuzane mu Burundi, irya mbuto yawe y'urukundo izosasagare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyo munsi sinicuza kuba narakumenye kabisa, kipenzi changu cha roho kabisa, ndo nakwambia hivi sijuti, nakupenda tena, takupenda hata siku moja sitapunguza mapenzi kwako. Wewe ndo mama wa watoto wangu leo na kesho kutwa paka milele. Sawa Sheri, kandi ndakukunda cyane na jewe. Nukuri ubuzima bwanje bwose ndakuwaye wewe gusa. Kandi sijui nikwambie aje Sheri wangu, nakupenda. Baba watoto bangu, baba aliokuwa na watoto wangu wote, nakupenda. Sijui kifo ndio kitatutenganisha mimi na wewe. Sawa mama, unadhani Sheri nikwambie kakiti kamoja? Wakati nitakwambia twamenyanye jewe nawe atagiswahili nzi, unajua? Lakini leo nasikia Kiswahili kinaanza kupanda pole. Utanifundisha Kiswahili mpaka sitasema Kirundi tena, tasema Kiswahili. Si ndio? Si ndio furaha yangu? Wewe ndio furaha yangu. Umviriza Sheri, je ndarushe ikintu nakwamagaye ngaho, umvise? Je ndarushe kandi ndarushe. Umbura mwicani uriko ragenda kwica abantu uza unsumire jewe kubera iki? Je ndarushe kandi ndarushe, nishaka nigende iwacu. Umvise? Kumbe niko nakula watu, unanemelea vizuri, navala vizuri, kumbe uko naenda kuua damu za watu kule, kisha njoo mimi unakia kuniemelea. Nakata tangu leo, sitaki tena, sikutaki tena, nataka niende kwetu. Hivi sasa umeamua unataka kwenda kwenu? Hivi leo unamaanisha hunitaki tena? Mara mingi nimekwambia maneno mengi, nikakuita majina mengi ya mapenzi, nikakupatia kila kitu, lakini hivi unamaanisha hunitaki tena, si ndio hivyo? Mpenzi wangu, hivi sasa nachoka nimba warushi ugomba ugende wanyu nivyo hisemo. Okay. Uwatumwe kumenya ngo nica abantu. Aha kwinosi haraho hawa ikintu gipfa kugira ngo ikindi gikire nimba utarubizi neza. Rero reka ibyo bintu bya santima y'ubuzima. Aha hanze hari abantu birirwa barapfa. Aha hanze hari abantu bica abantu. Aha hanze hariho n'abaginyama z'abantu.
hanze ubona imiryango myinshi igenda isa neza, igenda iyagayaga, igira mu miduga myiza mugabo utazi iriya miduga aho yavuye. Ariko nawe uraje ndakuzanye ndakukuye iwanyu mu kindi gihugu ndakuzana mu Burundi urabayeho neza. Hari umuntu urabona aza kumfata? Hari umuntu urabona aza kumbwira ngo namuciye umuntu? Wari gushima Imana ko ngenda nkabizana, wari gushima ko ngenda nkabizana ugasa neza. Nimba ukumbuye kuba imbwa kama unapenda ukuwe maskini, mimi sijaamua. Kandi ukasubira kumbwira ngo uragiye iwanyu, iprishafika hudatoka hapa Burundi, hudatoka tena, na kauli yako ni hapa hapa. Umviriza, jo namaze gufata ingingo kugenda, nzogenda kandi nzokusigira umwana wawe. Umvise, jo nzogenda. Sishaka kandi kuko mugore umwicani nawe uri umwicani, sizosubira kandi kwicara kumena amaraso y'abantu. Nyamanza, sinzosubire kandi kumva ucishije iryo jambo mu kanwa kawe. Ukazosubira utaniona mimi ni nani, utaniona mimi ni mtu gani. Niho nyuma mama wawe yagumagarariza, papa wawe ahitamwo kumukura mu nzira aramwica. Nicyo gituma nako ndabikubwira, wirinde. Ndazi ko papa wawe atabikubwira. Urakoze cyane, nukuri ndagushimiye. Merci beaucoup. Ni sawa be. Bimeze gute? Meze neza, umviriza she. Papa yagiye kandi ashobora guteka. Wow, okay. Naje rero nye. Rabunyaruke. Sabe be ndagushikiri. Sawa, nagukumbuye be. Wow. Wow, welcome baby. Yes, baby. Baby, orang hungry cyane. Wow. Nzi ko gwavuze gwagiye. Okay. Karibu. Welcome baby. Yes, baby. Waberewe, wasitudere Constance. Thank you. Shena waberewe. Sure. Arasani sini. Gugomera benshi. Pe kuri uratesa. Saneza. Wow, merci. Banishimye ndakubona be. Sheri, nawe urabegwa cyane. Sure. Abanyine berewe. Kuramenda sheri. Akabaju, akabebe, akabeshwa. Ako nyine nyere kurako sheri. Ubundi ufite umutima mwiza. Ya, nariko kugira umutima kureka be. Wavire muri afite umutima mwiza utandukanye na so wawe. Yes. Ujya hari ikintu gitumye ndaguhamagara. Saka tuyage. Sheri. Sheri. So ko ntabwo bigira ubwoba kuri papa, ntabwo bigira amakenga. Ya. Papa wawe. Ya. Makenga yiki. Ubwo ubona twishimye turyohewe. Umutima wanje urimo ibyigigi byinshi sheri, nukuri ntakubeshya. Sindiko ndabona icyo ndi bufate, sindiko ndabona icyo ndi bureke.
Sheri, ivyijiji ko nteye ubwoba. Habaye iki bebe? Urashobora kumbwira? No, we. Ntugire ubwoba. Ntugire ubwoba kubera ntaco, gusa ni kubera ntaramenya neza na neza ukuri uko ariko, kuko papa siniko ndamwizera muri ino minsi. Sheri, kubera ko utizera so wawe, uriko ureka kumwizera kubera bino bintu vyacu canke nyene n'ibintu vy'iwanyu nyene musanganywe, ibintu vy'abavyeyi n'abana? Ntumbaze, sinzi bimeze gute Sheri? Be, nta kibazo, nzoza ndakubwira buri kimwe. Reka mbeho nk'umuntu ariko aratohoza, ntaco nzoguhisha. Ubizi ko dukundanye. Sawa, gusa ntagize ubwoba. Oya, ntugire ubwoba. Sawa Sheri, nizeye ko atangorana bebe. I love you so much. I love you too. Shishu be. Be. Yeah. Bashaka ndakubwire. Ugende papa ntagusange ngaha kubera papa ameze nabi cane, afise uko ndamwumva nuko ndamubona yokumerera nabi cane. Kuba basi tuyazana gatoya ndishimye, nzosubira ukarukundi musa atari hari. Ntari bishimye. Ntari cyangwa zoze noira. Cyose ntavyo nyine. So reka ntaco ngende. Sinaguteza ingorane. Ndagukunda cyane. Nava kumfunira ndaca ukeneye kiri muzima. Wow. Ntabwo namerekeza reka ngende sivyo. Akandageza ku muryango. Voilà. Kumenya musaza wakajyaga kwavu watwaye icyari ibintu uba wabikoze n'ikindi gihe wijya kuba Ndakubaza ikintu kimwe. Kubera ikintu cyose ndaguhamagaye utubise amaguru nk'imbwa. Iyo ngeso yo kungaje wayikuye hehe? Ingo ngaha. Nyaruka. Cha.
ndakubaza ikintu kimwe. Ndakubaze kandi unyishure. Ukabona utanyishuye. Ndagukubite. Nindagize ndakubohere kuri shagiti cyayambwa yanje hajya. Higeje nakubwiye ngo uhibane na kariya gahungu. Ariko noneho turahuye. Avuye hehe? Navuye ngaha no guri papa navuye ngaha. Sinigeze je ndamubona. Nukuri je sinigeze ndamubona. Urakurumuma muntu utenywa. Iyo uri kurambesha rero. Aya maso yawe arabinyereka. Navuye ngaha. Papa navuye ngaha nukuri. Ndikurafata nk'umwana mutoyi. Ikindi gihe nkazihenda kandi nkumva makuru. Nkumva basumya no kumuna tsose no ngaha. Nzokunigura. Warazi kunyumvira wa mwana. Nzokunigura wa mwana ujeyo. Misi yose urambyonga. Misi yose utuma jewe jewe nasaze kubera wewe. Okay. Ariko koko watoye nikanyoko wawe. Sinzemera kungendera ko nkanyoko wawe. Mva mu maso genda. Mbafu makaki. Tuza. Sinje ngo dushwane. Nje kuyaga nawe. Kana nubwo nje kuyadanga nawe. You welcome. Yeah. Gentwa na makire. Okay, jikinza skendi. Ishaka kumenya icyo mfano ujya mugore. Kuko nujya musi tuzanana. Nta nubwo yigeze mbarira misho turiko. Canke njeko. Nta nubwo nigeze menya agakino mwe murimo. Oh, very good. Musore muto. Ndabona wacari muto cyane. Nakanda gushimira ku ntambwe nziza uteye yo kuba kumbure wowe ugomba kwinjira ahantu babanje kumenya ngo mbega ahantu haragendwa canke ntihagendwa. Ugaruka guno musi kwinjira mu bintu utazi aho hantu rugiye ko hari amawa canke bakinjira mu gakino batazi uburyo bazogasohokamo. Ni sawa cyane. Negenda kwibariza aka kantu mbe woba ukora iki urinde wamuka hehe? Ujya mugore mufaniki. Kuvyerekeye ujya mugore nta vyinshi. Je nto yahonze. Hayi ntojo nivira kazi kibanje kumekanisi cyo kazi kumekanisi niko kanonze. Hama kuvyerekeye naho aho noshobora kubamba no nibiri ngomba kugira ushaka kuyimenya. Ako sico miya cyoco. Nuko just mwaje yabanje yabaye buntore nyine ahantu nyene ndi. Oh. Yafasha gutora ahantu waruri arakuzana mutatunanye. Yo uri kuraza kugira yuko akujanye he mugiye gukora iki? Ko nabonye nturumbukira ko ngaha nkakagomba kavuye mu mwobo. Vyagenze gute?
icyo nshaka kumenya ni icyo mupfa. Icyo nshaka kumenya ni icyo mupfa kugira ngo nshobore kuba no kwifatanya nawe. Sawa? Hama ubundi je sinshobora kuba no kwiyunga n'abagore. Nibaza neza yuko Jesse nkeneye abo twiyungana nabo. Hama icyo dupfa naco uragenda umubaza ujya mugore nyine azokubwira uko niwe yakuzanye. Hama ninkenera abo dukorana kumbure nzokubwira. Hama nimwongera guhura usumubwire ko ndamwiteguriye umwanya wari wose.